abajejwe umutekano barongerejwe hafi yahegereye ingoro y'umugambwe SNL w'umushingamateka Gwasa Agato. None ivyo bavyavuye kuki? Hari n'abapolisi baheruka kurasa barica abanyagihugu. Ivyo nibindi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Mushingantahe Pierre Nkurikiye yabitangiye inyishu mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bahaye abarundi n'abamenyesha makuru kuri wa gatanu igenekerezo rya 15 ntwarante umwaka wa 2019. Reka tumwumvirize. Cabujije abasuguti b'abaganda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi nuko bari baje bari kumwe n'abantu bari bitwaje ibigwanisho zirenga 10. Rero abapolisi barabankiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kuko bibujijwe n'amategeko. No muco mutwe nagira mbanze ntange kuri kiya kibazo. Ikibazo rero cambajijwe mesha makuru yavuze ati haribonekeje abajeje umutekano guhera hirya y'ejo ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu mu gisagara ca Bujumbura. Ati abahegereye bigatera amakenga abahegereye ati hari ico mwoba mwikeka. Nagenda mumenyeshe yuko atabahegereye bigeze bagira amakenga abajeje umutekano kuko ntiryari rya mbere babonye. Barahaza kenshi nkumbure uyu mushasha yahaje niwe yoba atari abamenyereye kuko kiya kibanza gisanzwe bikunze kuba kirimo abajeje umutekano benshi bivanye ibikorwa bihakorerwa hamwe n'abantu bahakorera. Rero ko bahaza ni mu ntumbero yo gukinga ico cose coshobora guhungabanya umutekano nta nabi yabo. Ikibazo kindi cari c'uko ngo hari abapolisi baba baherekeza bamwe mu bamashirahamwe kuri ibicafu mu ngo z'abantu mu gisagara ca Bujumbura bagashaka mbere n'ugomba kwishuza ku nguvu abatayafise. Abapolisi be ntabo tuzi nimba hari uwigira yobakora amakosa dusabye ahubwo uzobona hari abapolisi bazanye n'abo bantu abapolisi baje kumwishuza azoce yitura n'ingoga igipolisi kimwegereye azoca abibamenyesha kugira ngo abantu bafatirwe ingingo zibereye. Ikindi kibazo mwabajije ni ikijanye n'abadandaza ngendagende. Muti hariho abapolisi bamwe bahora bafata ibyo bidandazwa by'abantu bakabisesa ngo bakanabihonyanga. Ivyo mu bisanzwe n'ibikorwa mu mico y'ikirundi nk'uko yabivuze uriya muntu yabajije ni ibintu bibi cyane, ariko hari ibindi bibi cyane gose. Ni ivyuko abanyagihugu bamwe badashaka kubahiriza amategeko bakabwira bati kora iki. Umupolisi akaza yarumvizwe kubahiriza itegeko umunyagihugu agashaka kugaragaza. Rero ni bibi cyane, nivyo vyama bica bivamwo n'ivyo bindi bibi. Dusaba rero ko abo banyagihugu kubahiriza amategeko bahawe bakamenya yuko ivyo bibanza bibujije umukorera mu buryo bwandazwa bagaheza bakavyubahiriza gutyo. Hama rero uwo mupolisi umwe cyangwa babiri yoba nawe yaragize ibintu nk'ivyo dusavye ababa babigiriwe ko boca bitura nabo nyene abamutwara baba bari hafi kugira ngo bace bafata ingingo zibereye. Aha twobanza kwibutsa yuko turavye ibiharuro muri no myaka mu mwaka wahera no mwaka uheze tugaca tugereranya n'uyu mwaka ibiharuro by'amasanganya yo mw'ibarabara yaragabanutse cyane. Hanyuma hariho ingingo zitari nke zafashwe n'ubushikiranganji bw'umutekano kugira ngo ayo masanganya agabanuke cyane, ziriko ziraja mu ngiro kandi zatumye umutekano koko mw'ibarabara wiyongera. Nazo nyine twagiye turazibamenyesha. Harakozwe ibikorwa byinshi byo kwigisha abanyonga ingendeshwa mw'ibarabara batari babizi neza. Harakozwe ibikorwa byinshi byo gufata impusha z'amagendo bamwe bakoresha mu gukora uwo mwuga. Hariho rero n'ibindi bikorwa biherutse gufatwa byo guhagurukira ziriya modoka bita probox zitwara abantu cyane cyane zivuye ruguru
zija mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'amapikipiki mbere n'amakinga. Izo ngingo zose rero ziriko ziratanga umwimbu mwiza ku buryo amasanganya agenda agabanuka cyane muri ino minsi. Tugarutse rero kuri tuno turorero tubiri mwatanze, isanganya ryabereye mu Rutegama rigahitana abantu, ni isanganya ryavuye ku modoka yari kuranyongwa bijya imodoka binini yari kuranyongwa n'umushoferi wo muri Tanzania. Hanyuma rero kubera kuko igihugu ca Tanzania n'Uburundi batanyongera mu ruhande rumwe, abashoferi bavuye muri Tanzania kenshi birakunda gushika bakihenda bakaja kunyongera mu ruhande rutari urw'iwabo. Nivyo rero vyabaye, yagiye mu ruhande rutari urwiwe acahurira n'imodoka y'umurundi we yari kwanyongera mu ruhande rwiwe, zica zirasekana. Si irya mbere bibaye, vyarabaye birababaje, ariko ngaho igica gikorwa nuko iyo bariko bararuhuka aho ibibanza baruhukiramwo baja bavuye muri Tanzania, igipolisi kiraheza kikagenda kikabigisha kikabibutsa yuko bavuye muri Tanzania bakinjira mu Burundi umukono banyongeramwo uca uhinduka. Izo nyigisho rero zizobandanya kugira ngo isanganya nka ziriya ziheze zihagarare. Kuri iki co ku Musaga naho nisanganya aho imodoka igitwara abantu yacitse ifire. Ibisitaro isanganya nk'izo rero ziragoye gukinga. Hariho amasanganya twokwita koko ariyo masanganya y'ukuri, nisanganya riba wakoze ibishoboka vyose kugira ntiribe ariko rikagwira kuba. Niryo rero ryabaye hariya ku Musaga. Ibisigaye nuko umushikiranganji izi ngingo zidasanzwe ziko zirafatwa kugira ngo amasanganya agabanuke cyane mu gihugu, ugiye kuzozibandanya kugira ngo umutekano mw'ibarabara utere wiyongere. Mbandanije n'ikibazo ca kabiri ku bijanye n'igandagurwa ry'umuntu yitwa Simbavimbere Bruno Batazira Memba yatwara ishirahamwe ry'abanyamuziki mu Burundi. Uwabajije yavuze yuko yategerewe na bamwe bita ngo ni ba Mipanga, hanyuma ati nta ngingo ruhasha abo ba Mipanga mu bafatira canke amatohoza kuri iryo gandagurwa ry'umuntu ageze hehe. Ati abanyagihugu ubu ntibokwicungera umutekano. Ico twotangura kumenyesha ngaha nuko urupfu rw'uriya muntu atatemwe aho amatohoza ageze uno munsi. Urya muntu ntiyatemwe n'abo bantu bakunze kwitwa Mipanga nk'uko abantu bagiye barabivuga. Icabaye nuko yaravuye mu giteramo, bamukuye mu giteramo hanyuma bamujana ahantu baramuboha baramukubita ibintu vy'ivyuma, hama baraheza baramuzana ari intere bamuterera harya yatowe hafi y'urugo rwiwe. Ubu rero aho amatohoza ageze ababikoze bariko bararondera kugira bafatwe hama bashikirizwe ubutungane, ariko ntabo basabasana n'aba bahora bakora ubwizi bwa nabi bitwaje ibintu vy'imipanga. Kuri aba rero bitwaza ibintu by'imipanga mu gusahura abantu muri kiriya gice cy'igisagara cya Bujumbura cyo mu bumanuko. Naho nyene harakozwe ibintu byinshi byo kubagwanya. Twarabahamagaye inshuro nyinshi tubereka abari bafashwe, n'abo mu butungane barabahamagaye inshuro nyinshi babereka abari bafashwe. Uno munsi bari mu mpimba kandi ari benshi. Barayibira rero haciye igihe bagasubira bakaduka bakagirira nabi abantu bakoresheje ibyo bipanga, ariko twovuga yuko ari ivyananiranye kurwanya. Ico dusaba gusa abanyagihugu ntitubasaba ko bokwicungira umutekano nk'uko nakujya wakibajije. Tubibutsa gusa yuko abanyagihugu basanzwe bafise ukungene basanzwe bafise uruhara mu gucungera no gutsimbataza umutekano n'amahoro. Bica rero muri ya migwi yamaho ihurikiwemo na bose. Tubasaba rero ko bokorera muri ya migwi kugira batuze burundu barya abantu. Ntivyumvikana ko bijya bintu bibandanya biba hajya kandi bikorwa n'abantu bahajyanye n'abanyagihugu bahajyanye. No kuvuga yuko ukungena abanyagihugu bakorana n'abajejwe umutekano biciye muri ya migwi hariho agahazi. Twagiye dushikiriza amakuru yabo igihe byari bibaye.
kiretse uyu atwara ikinga aho umupolisi yivunye yatewe, abandi abapolisi bakoze amakosa kandi baciye bafatwa barashikirizwa ubutungane. Ikiriko kirakorwa rero kugira ngo inyifato tuyandurane n'imizi n'ibikorwa vyinshi. Bwa mbere ho hariho guca bafatwa ubwo nyene bagaca bashikiriza ubutungane kugira ngo bacire imanza ikibirira. Mu ntumbero yo gukinga naho hariho inyigisho nyinshi ziriko ziratangwa n'abategetsi batandukanye b'ubushikiranganji, uhereye ku mushikiranganji wenyene ubwiwe ukaja ku ngendo z'igipolisi n'abandi. Bagize iminsi bagira amanama hirya no hino mu gihugu basanga abapolisi ku kivi kugira ngo babibutse inyifato n'akarangamutima bategereza kwisunga mu kazi kabo ka misi yose. Nuko rero ni izo nyigisho zizotuma turandurana n'imizi inyifato y'umupolisi umwe canke babiri gacamwo akarenga ku mategeko. Urakoze ubu nawe